TV kuri umwanya wa kane twakiriye UCUMI Comedy urongowe na Arakaza Obed niwe yiserukiye ashaka kutwigira amajambo ukwangana imyaka afise igihe yatanguriye gukora comedy n'intumbero afise. Murakoze. Okay, ku mazina najye nyene wavuze ni Arakaza Obed, nkafite imyaka 26. Natanguye comedy, natanguye gukina ibintu bya comedy nkiri mu rusengero. Natanguriye mu rusengero nkabikunda cyane, maze kugera hano rero mu nkambi ndabishiramo abandi abapeti nyene tungana ndetse n'abatonya banje ndabakundisha. Ntabwira ko muri comedy harimo ikintu kandi ko harimo kumenyekana, ituma umenyekana ahantu hagiye hatandukanye. Shaka kubaza izina UCUMI Comedy ryo barisigura iki? UCUMI Comedy ni Giswahili. UCUMI Comedy umunsi wa mbere ndaribona naribonye turi mu ishure turiko turiga, ndaribona munuze muri conversation. Conversation bisobanura ikiganiro cy'icongereza. Bona rero ahantu handitsemwo ngo UCUMI alimentation ya hanyuma ndagisiguje bambwira UCUMI kari ubukungu economy. Nanje ndavuga ati nanje ndashaka kugira ubukungu bw'iki bwa comedy. Nico gisobanura muri neza cyane. Muba muri umugwi w'abantu bangahe? Turi umugwi w'abantu ba 12 ariko n'ubu ndacarondera abandi babishoboye. Ubu bishoboye wese ndamuha karibu muri UCUMI. Muri aya mahiganwa muba mwarakoze muri bangahe? Muri n'amahiganwa twakoze turi abantu 8 ariko ntabwo twabashije bose kugaragara muri video kubera ahantu twari twayikoresheje batubwiye ngo irimo copyright. Mu nyuma turagenda turakura ko byandi bya copyright, biba ngombwa ko hari bamwe bavako kuri nuze kuri kumashusho. Niko byagenze ariko twari twakoze turi abantu 8. Ubwo video yarigizwe n'amasene 5 ariko muri ayo masene 5 habashije kubonekamo amasene 2 yonyene. Niye ntumbero rero UCUMI Comedy ifise? Intumbero UCUMI Comedy ifise nuko twozamura impano yacu tukanamenyekana kure kandi tukagira n'icyo twitejeje imbere dukuye muri comedy. Nuhe mu nyarwenya cyangwa mu comedian yaba kwinspira kugira ngo uzobandanye iyo mpano canke utere ikirenge muciwe? Ndakunda cyane uwo bita Gasore, Ismail Gasore w'umurundi. Niyo ndikunda kina ngomba gusanisha nawe kwira aranyubaka cyane. Niyo n'umwanya muremure ndawuta ndi kuri YouTube, ndawuta ndiko ndara comedy ziwe. Ubundi nigira kuri we nabo nigisha nkabigisha twisunze Gasore. Yakunda kwita Gasore Babalao. Babalao Gasore. Biza cyane kuba ufise umuntu w'icitegererezo urabirako kandi ushobora no kumurenga ejo cyangwa hirya ejo ugakora vyiza kurusha ivyiwe ahubwo. Kubera ko ni inspiration nziza. N'umukomedi muzima, ni mwiza, n'umuhanga, nawe uzabandanye ubuhanga nk'ubwo bwawe cyane. Kuri uyu munsi rero je nkaba naserukiye urongoye GISHA TV, akaba ari Reverend Pastor Diamond Mugisha, akaba yantumye ubutumwa kuri UCUMI Comedy yabaye ya 4 bungana n'ibihumbi 100 by'amanyarwanda. Ubu vyakiriye gute? Ndishimye cyane ahubwo ahariho Simani bandanye kumuhezagira no gufasha abandi bifuza gukora iryo higanwa. Imana igume muhezagira cyane. Kanda gushika Imana bahezagira. Natwe turabatumye uza mutubwirire amahoro ashishikari kubana nawe. Amen, amen. Iyo mpano yawe ipersevere ugere kure ariko uvatanije n'Imana, kuko utari kumwe n'Imana ivyo niho bigirako naho bishikako cyane. Ko dushobozwa vyose na Kristo uduha imbaraga. Amen. Utari kumwe nawe naco ushobora umeze nk'uwiruka inyuma y'umuyaga cyane. N'ubusa. Umubwiriza ati byose n'ubusa. Amen. So ubandanye ukore cyane, ubandanye wimita abo bantu uwemera babahanga
kandi bizakugeza kure kandi nkaba nkutumye no ku bandi bantu mubafatanije kuri ico gikorwa ubashimire cyane babwire ati courage izina rya Pastor Diamond Mugisha ndabankurashije koje ndi ngaha mu cyimbo cyiwe nibagiwe ko kwihanganisha abantu batashoboye guperforminga ntibace biyumvira ntibace bacika intege ahubwo azokomeze gukora no munsi nitwebwe nabo ejo bashobora Imana irashobora kubafasha bagaperforminga aho muri wose ndababwire mpore hirya ejo nitwebwe no munsi nitwebwe ejo ni mwebwe sawa murakoze nibiye jambo ubwira abakunzi ba GISHA TV bagukurikiranye kuri iyi saha okay abakunzi ba GISHA TV munkurikiranye kuri no saha n'abatazi ibyo GISHA TV ikora GISHA TV yaje ariyo kutuzamurira impano twebwe turi hasi cyangwa twebwe tudafite ububasha bwo gusohora ibihangano runaka ndabifurije kuza muri GISHA TV muzohabona ibintu byose birahari byose turi kumwe n'Imana byose birashoboka together we can niryo riri kuri UCUMI yacu together we can je murakoze bakunzi ba GISHA TV mudukurikiranye kuri isaha uyu yakaba ari urongoye UCUMI Comedy dushikirije agashimwe kiwe ku mwanya wa 4 Imana imumwigisha kandi mukomeze muri gahunda afite imbere kandi mwagure muri byose murakoze